Muri iyo minsi 16 ni umwanya mwiza wo kugaruka ku kibazo kihari kandi kizwi mugabo kitarahabwa ikibanza kibereye. Ibintu by'amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme ni vyinshi cane kandi birazwi hose ku isi yose ko ariyo mabi menshi mabi ababaje ari kuri iyi si. Hageze rero mu bihugu vy'iwacu cane mu gihugu c'iwacu nukuri birateye agahinda. Turabibona ko bikomeye kandi ico gituma twageze tutireka dufatanye tuje hamwe n'abandi tugire tuti ngo turabe ico twogira ukundi kugira ngo tubone ko iki kintu gitevye kigatora umuti. Twebwe rero nko hari n'amahoro turemeza neza tudakekeranya kuru rugamba tuzorutsinda aruko turufatanije n'abagabo n'abahungu. Rero twarabatumiye mu mwanya twamaranye ejo wo gutangura ivyo bikorwa n'uwo munsi twabatumiye turiko turabiganira ko kugira ngo turabe ingene abagabo n'abagore tugiye hamwe twoshobora gukora ico gikorwa cyo kugwanya ayo mabi kandi bigashoboka. Turabizi neza ko dushize inguvu hamwe bizoshoboka kubera yuko ubiravye neza n'ibintu bisa nibifatiye ku muco ku karanga ariko twibaza mugabo ku vy'ukuri sivyo n'ivyo abantu bitwaza ariko arabigenderamwo usivye yuko muri kahise kacu ivyo bintu vyari ibintu n'abavyeyi batubwira ko kizira kubivuga niyo wabikorewe carazira kubivuga kugira ngo abantu ntibakubone nabi, abantu bace bagufata nk'uko umenga uri umuntu wo gukumira kandi abantu ntibace bakengera umuryango wawe kandi ntiwararaze uwo muntu ashobora kuba ari umuntu w'umuryango canke ari umuntu yitwa ko kubisanzwe ari umuntu yisoneye mbwa akaba yakoze amabi nkayo. Rero abavyeyi bakatubwira ko kizira kubivuga. Uno munsi rero hari icivugo kivuga ngo tukigwanye tuvyanke kandi dusubire twiyubake twabikorewe. Nukuvuga yuko naho iyo batari jewe nabikorewe nkamenye wabikorewe ndamufashe kukigwanya ntakibone nk'uko menga isi rubamye mu buzima bwiwe, ntakibone nk'uko menga n'ibintu byo kunyegereza barya babigiriwe kuko iyo barya babikoze kuko iyo banyegereje ukabinyegeza ubahaye uburenganzira bwo kubandanya. Mugabo bivuze ukagira imana ukaronka n'abakumva nk'abo bantu aribo bajejwe umutekano barigurejwe ubutungane bashoboye kumva ijwi ryacu bakabikorerako bagakingira abakenyezi nukuri ntankeka mvise ko bizovaho. Ariko rero bisaba yuko natwe tudahengeshanya tuguma dukora nivyo turimo. Rero aba bantu turi kumwe twizeye ko tuzoja inama tukumvikana ingene dukora iyi minsi 16 yoyo tuzoruhuka. Harabo twamaze kuja inama twumvikanye na mwebwe murimwo ko tuzobikorana kugira ngo tugire ico dushikako. Mwarakoze mbere kutwemerera.